nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje kwakira umupfasoni Violeta Kakiyomya asanzwe ari umuhuza bikorwa mushasha w'ibisata bisanzwe bigengwa n'ishira hamwe rihurikiyemwo n'ibihugu mpuzamakungu ONU. Rero ivyo bashoboye kuganira novuga hanini ko ari ibintu bitatu. Ubwa mbere yaramuzaniye amabaruwa mashasha amugena nk'umuhuza bikorwa mushasha w'ivyo bisata. Bashoboye rero kuganira kubijanye n'ukuntu shira hamwe mpuzamakungu n'ibisata vyaryo bisanzwe bifasha mu Burundi n'ukuntu nawe agiye kubandanya afasha kugira ngo bitere imbere gusumba uko vyahora. Hanyuma kandi bashoboye kuganira n'ibijanye nibi biza mubona vyugarije akarere turimwo mbere novuga n'isi. Ibi navyo mukaba mubona ari imyuzure, mukaba mubona ari aya masi aguma abomagurika. Hanyuma barashobora kuganira ukuntu ugo runani rw'amashira hamwe ivyo bisata vy'amashira hamwe bigengwa n'ishira hamwe ry'ibihugu bisanzwe biri mu runani rw'ibihugu mpuzamakungu ONU bisanzwe vyofasha kugira ngo imfashanyo ziboneke n'ingoga, kuko n'ikibazo cihuta ni kimwe mu gifaransa bita urgence humanitaire. Murabona hariho abariko barabura aho baba, hariho abategerezwa gukurwa aho bahora, hariho abatakaje ivyabo, hariho n'ababuza ababo. Urumva rero yuko ico kibazo ari inkoramutima ahanini nivyo bashoboye kuganira.